Yesu ashimwe cane bene data groupe b'amaso mwese aho mwerereye hose mu mihingo y'isi itandukanye. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iyi ni groupe b'amaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Ndagira ngo uyu munsi dukomeze inyigisho twatanguye. Turashimira Imana ku bantu bose bakurikiranye izi nyigisho, abantu bose bafashijwe, abantu bose bahezagiwe. None rero reka dukomereze aho twari tugejeje. Uyu munsi rero turasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igihimba ca 17. Nadutubonera amajambo y'Imana atubwira ngo Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Yesu ashimwe cane. Ubushize twarabonye ingene haje abamarayika ndwi bari bafise ibyago ndwi n'inzabya ndwi, kandi muri ivyo byago hakaba ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Rero nkuko twabibonye ubushize, ndagira ngo turabire hamwe rero kimwe ku kindi, kuko biriya byago ndwi byagiye bigenda bisobanurwa mu buryo bw'imfunyapfunyo. Yesu ashimwe cane. Muri ivyo byago rero twabonye icago camaze kugaragara, catanguye kuba ndetse kikaba carashizwe mu ngiro. Ico naco rero kikaba ari icago c'urwavya rugira gatandatu. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'16 umurongo wa 12 twarabonye amajambo akomeye cane yuko uruzi runini Efurata rwakamye, kandi muri urwo rwavya niho haje mu ijambo rivuga ngo ndaza vuba. Mwene data ya majambo n'amajambo yo gushira muri ntibate cane, kubera yuko urugwavya nigo rusa n'urwamaze gushirwa mu ngiro, kandi nigo rusa n'urwamaze kurangurwa. Kandi muri urwo rwavya nyene rusa n'urwamaze kurangurwa niho tubonera mu ijambo rivuga ngo ndaza nk'igisuma. Reka tuyasome aya majambo kugira ngo twibutse abakurikiranye izo nyigisho babanze basobanukirwe iki cago camaze gusohora. Uwa gatandatu asuka urwavya rwiwe mu ruzi runini Efurata, amazi yarwo arakama kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba yitegurwe. Kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu z'ibihumanya zisa n'ibikere, kuko izo ari mpwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mw'isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Ndaza nk'igisuma, hahiguba amaso akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya, bakabona isoni z'ubwambure bwiwe. Zibakoraniriza ahitwa Harumagedoni mu Giheburayo. Yesu ashimwe cane. Ndagira ngo muri bijya byagondwe byose twibukanye iki cago co gukamya uruzi Efurata. Ndagira ngo mbabwire yuko urwo ruzi rwamaze gukama guhera muri imyaka 3 irangiye. Uru ruzi rwarakamye bene data, uru ruzi rwarakamye. Hanyuma rero kandi turabona n'intambara z'ibihugu by'iburasirazuba birimwo biragwana na Isirayeli. Turabona ingene abanyepalestine, murakurikirana amakuru murabyibonera. Hanyuma igisigaye muri iki cago nuko abo bami bataraza ngo bateranirize ingabo zabo ahitwa Iharumagedoni. Ni umusozi ubonekana uri muri Isirayeli. Uwo musozi witwa Megido. Uwo musozi Megido rero niho hazobera isibaniro, niho Antikristo azoza guteraniriza ingabo kugira ngo agwanye Abisirayeli ndetse agwanye Imana. Ariko rero mwene data ndagira ngire ngo yuko Imana ntigwanywa, Imana ntineshwa, nta utera imigere ku mihunda. Bazoca bahita bafatwa miri uwo munsi, urugamba ruzoba rurangiye. Ndagira ngo rero no munsi rero dukomereza aho kwari kubibutsa mbereka yuko turi mu bihe bikomeye cyane. Muri iki cago ca gatandatu niho harimo ijambo rivuga ngo ndaza nk'igisuma, hahiguba amaso
akazigama impuzu ziwe ngo ntagenda amenya. Aho ni ku murongo w'15. Mwene data Yesu araza nk'igisuma. Niwamara kubona neza genda wisuzumire wirabire, urabe ingene urwo ruzi Efurata rwakamye. N'uruzi runini ruhera muri Turikiya rukamanuka rwerekeza muri Irake. N'uruzi runini ariko ruza rwarakamye. None mwene data, wewe uvyumva ute? Mbega ntabwo wumva yuko Yesu agiye kuza nk'igisuma? Agiye kuza, Yesu agiye kuza nk'igisuma. None rero ndagukangura ndakubwira nti bamaso ukomeze ibisigaye bigire bipfe. Bamaso mwene data, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Bamaso witegure, Yesu agiye kuza. Bamaso Yesu ari hafi ku rugi. Nuko rero uyu munsi ndagira ngo duce tubandanya rero twinjira mu cigisho nyezina cuno munsi, aho tugiye kurabira hamwe amajambo akomeye cyane atubwira ngo Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo imbere yuko dusoma aya majambo y'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'17, ariko imbere ya byose mwene data, reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenge. Wera Mana ikomeye, wera Mana y'ubushobozi, Mana y'ububasha, Mana ugira neza, ndagushimiye cyane, ndagukengurukiye mwami wacu kuri uyu munsi mwiza wongeye kutugirira neza, kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza n'ishengero ryawe. Dusangire mwami na gurupa b'amaso, dusangire n'umugeni wa Kristo, dusangire n'abiteguye gusanganira Mesiya bose. Ndabasabiye ndabakwingingira kugira ngo bavugutire ubeza batunganye. Mwami ijambo ryawe rivuga ngo uwezwa ni yezwe, ugororoka nagororoke. Mwami wandura nawe nyene ngo nashishikare yandure, kuko ndaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mwami turagushimiye, mwami ngwaye kaze Yesu, kugira ngo bane natwe muri iki cigisho. Mwami uyu munsi mwami tugiye kwiga no majambo, ndasengera abagiye kuyumva bose ubazigame kandi ubagirire neza, ubahe inkomezi, ubahe imbaraga, ubahe ubushobozi, ubahe kunesha, ubahe gutahura no gusobanukirwa. Mwami ndabigushimiye, nanje ndasabye ngirira imbabazi, umparire ibyaha n'akangiza n'icaha, nyagirisha amaraso yawe igiciro kinini, unyeze mwami ndakwiyeguriye Mana, ntabari jewe ari ku izina ryawe nyakubahwa giheje icubahiro. Urakoze mwami, ndasabye mpwemu yera kubagiye kumva ubutumwa bwiza bose mwami babutahura busobanukirwe, kandi amazina yabo mwami yandike mu gitabo cy'ubugingo, baharirwa ibyaha n'ibicumuro mwami n'ibigabitanyo. Ndabasabiye amaraso ya Yesu aboza abeze guhera mu rutware ugeza mu bworo bw'ikirenge Mana, ubeze ku mubiri no ku mitima mwami, batunganye mu mpwemu no ku mubiri. Yesu izina ryawe rihabwa icubahiro, ndabisenze nizenyenguruka mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Bene data, ndagira ngo dusoma no majambo tuyasoma yose, hanyuma niturangiza kuyasoma duca rero tugenda dusobanurirwa ijambo rimwe kurindi. Yesu ashimwe cyane. Ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 17, turasoma umutwe w'amajambo uravuga ngo Yohana yerekwa maraya n'igikoko gisa n'agahama. Umurongo wa mbere haravuga ngo haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uyo abami bo mw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakaborerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iyagahama, yari yisakaye izahabu n'utuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ibya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa rwose.
umumarayika arambaza ati niki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'aki gikoko agenderako, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Ico gikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduje kive ikuzimu kije kuranduka. Kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo c'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Aha niho umutima w'ubwenge userukira. Imitwe ndwi iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko, kandi niyo bami ndwi. Abatanu barakombowe, umwe ariho uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. Kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico ubwaco nugira 8, ariko kandi numwe muri babandi ndwi, kandi azoja kuranduka. Kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, birye inyama ziwe, bimutongoza umuriro. Kandi Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye, no guhuza inama, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira. Umugore wabonye niwe ca gisagara gihambaye kiganza abami bo kw'isi. Yesu nashimwe cane bene data. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cane. Haleluya. Ndagira ngo rero dufatanye ubusobanuro muri ano majambo turangije gusoma mu vyahishuro Yohana 17, turahera ku murongo wa mbere tugenda mu busobanuro. Mwene data ukurikirane ijambo rimwe rimwe kurindi. Yohana yeretswe maraya, Yohana yeretswe igikoko gisa n'agahama. Yabonye ubufatanye budasanzwe bw'uyu mugore. Uyu mugore niwe tugira ngo dusobanurirwe. Ndagira ngo usobanurirwe uyu maraya ninde, ndagira ngo usobanurirwe iki gikoko ninde. Ndagira ngo mwene data utega amatwi, kuko aya majambo yahishuriwe twebwe ishengero, yahishuriwe abana b'Imana. Birakwiriye yuko duyasangira, birakwiriye yuko tubisobanukirwa, birakwiriye yuko tutazimizwa canke ngo tuyobe, kuko abantu benshi batigeze bamenya amajambo nibo bazimiye, nibo bayovye. Ukudasobanukirwa n'aya majambo avuga ivy'uyu maraya nivyo vyatumye amadini ayoba, nivyo vyatumye abakristo bayoba, nivyo vyatumye abantu badashobora kugaruka. Ariko Yesu Kristo aragira ngo akugarure. Mwemu yaragomba kukugarura muri izi nyigisho. Mwene data tega amatwi, hanyuma uhinduke wongere kuba umwana w'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Tegura ugutwi ko muri mpwemu, kuko ayo majambo tujye gusobanurirwa n'amajambo y'impwemu. Ndagira ngo rero mutega amatwi mwumve, kuko niwayoba mu buryo bw'umubiri uzoba uyobye mu buryo bw'impwemu, niwayoba mu buryo bw'impwemu uzoba uyobye mu buryo bw'umubiri. Iyo umuntu akuzimije mu buryo bugaragara, no mu mpwemu hituzimira. Iyo abadayimoni bakuyobeje mu buryo bugaragara, no muri mpwemu uhita uyoba. Nimutega amatwi rero mwumve bene data. Yesu ashimwe cane. Umurongo wa mbere watubwiye ngo haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi, avugana nanje arambwira ati ngwino nkwereke iteka
rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Yesu ashimwe. Haleluya. Yohana atubarira amajambo ahereye kuri ba bamarayika ndwi. Aba bamarayika ndwi ni babandi bari bafise inzavya ndwi n'ivyago ndwi. Narababwiye yuko ibi vyago babidondaguye mu buryo bw'incamake. Bagenda baca incamake, murabona ntibagenda basobanura, kandi buri cago cose kizohitana ibintu byinshi. Ibidukikije bizokononekara, kandi n'abantu benshi bazasiga ubuzima, ndetse n'ifi n'amafi yose bizasiga ubuzima. Ariko noneho hano marayika umwe wo muri babandi araje kugira ngo atangure gusobanura rero. Yesu ashimwe cyane. Narababwiye ko iki gice ari gice kirangiriza igitabo cy'ibyahishuro Yohana, kuko inyuma yaho nta zindi nzavya zindi zisubira gutangura, nta wundi mugwi w'indi groupe y'abandi bamarayika isubira kuza, kiretse ko habandanya iyi programe yatanguranye nuko gusuka kw'inzavya ndwi n'ivyago ndwi bikazobandanya gushitsa ku gusozera igitabo cy'ibyahishuro Yohana. None rero uyu mumarayika araje wo muri bamwe indwi, araza avugana na Yohana, araza bamubwira ati ngwino nkwereke. Haleluya. Aramubwira ati ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Hari iteka rigiye gucirwa maraya, hari iteka rigiye gucirwa uyu maraya. Mbega uyu maraya ninde? Uyu maraya hano ntibashotse bamusobanura, ariko ndagira nkubwire ngo mu mirongo guhera ku murongo wa 4 n'uwa 5 turaza gusobanukirwa uyu maraya uwo ari we. Ndagira ngo mwene data utega amatwi neza wumve uyu mugore maraya. Nejo wundi mugahura, urazotungwa nayo wameze, urazokwiruka uhunge nkuko Eliya yahunze Yezebeli. Uze wiruke umuhunge, kuko azobaje guca umutwe, guca izosi, azobaje kukwica. Benshi baribaza ngo uyu maraya ntiyicana, ariko nubwo mubona mugendana, nubwo mubona musangira, nubwo mubona muyaga, nubwo mubona muryama hamwe, mukabyuka hamwe, mugakorera hamwe, ndagira nkubwire yuko azara amaze guca umutwe, azara amaze kwicarako, azara amaze kuguyovya, azara amaze gusambana nawe, azara amaze kugushiramo inyigisho z'ubusambanyi bwiwe, kandi ubwo busambanyi nibwo burimo burahitana abantu benshi. Uyu mugore rero agiye gucirwaho iteka. Yohana yerekwa uyu mugore acirwaho iteka. Haleluya, haleluya. Uyu mumarayika aramubwira ati ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya w'agahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Aya mazi menshi avugwa, ndagira ngo aya mazi menshi tuyasobanurirwe. Haleluya. Aya mazi menshi tuyasobanurirwe ku murongo wa 15. Haleluya. Ngo arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Haleluya, haleluya. Aya mazi arasobanuwe. Ya mazi menshi hano baratubwiye ngo ayo mazi maraya yicarako ngo n'abantu, ngo n'amakungu, ngo n'amahanga, ngo n'indimi. Nukuvuga ngo amazi menshi bisobanurwa ahantu hari abantu benshi. Yesu aravuze ati mwirinde ntimugace mwirembo ryagutse no mu nzira y'igihamo, ariko muce mu nzira ntoya no mwirembo ripfunganye, kuko inzira yagutse n'irembo ryagutse bijana mu mahonero. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Inzira yagutse n'irembo ryagutse bijana mu mahonero. Nuko rero Yohana arabwirwa ati ngwino nkwereke uyu maraya yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Iri teraniro ry'amazi menshi riratubwira ahantu hateranira abantu benshi. Abantu bateranira abantu benshi n'ahantu hose hari abantu bakunda. Hajya usanga abantu bemera, hajya usanga abantu bahaje ari cyane benshi, usanga abantu ari benshi, hajya usanga abantu bemera kuja ari benshi, ugasanga abantu baragwiriye. Ariko Yesu Kristo uno munsi aragira ngo akorane n'ubushoboto. Ubushoboto ni ukuvuga ngo n'abantu baciye bugufi, n'abantu barondera kwiyeza, n'abantu barondera kwitunganya, n'abantu barondera kwihana ibyaha. Abo nibo bushoboto. Yesu agendana n'umukumbi muto. Abo nibo rembo ripfunganye,
nibo bemeye guhitamo guca mw'irembo ripfunganye bakemera kwikorera umusaraba. None rero iri teraniro ry'amazi menshi turabonye yuko ngo y'amazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Abantu bose batuye ku isi bose uwo mugore nibo agendana nabo, niba akorana avugana nabo, niba yaga nabo, nibo agenda akorana imirimo. Ayo makungu n'amahanga n'indimi by'abantu nibo uwo mugore yicarako, nibo ca gikoko gikorana nabo. Umurongo wa kabiri rero reka dukomeze. Uyo abami bo kw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakaborerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Yohana arimo aradusobanurira ivyo yabwiwe. Nawe mwene data aya majambo nuyasobanurirwe uyasobanukirwe. Arakomeje aramubwira ngo uyo abami bo kw'isi basambana nawe, ababa kw'isi bakaborerwa vino nizo busambanyi bwiwe. Ndagira ngo dusobanukirwe ijambo ryitwa ubusambanyi. Ubusambanyi hano buriko buravugwa ni inyigisho n'amangetengete, ni systeme, n'uburyo uyu mugore yafashe isi akayigarurira. Yazanye kwimonora, yazanye ibiryoshe, yazanye ibinoboye, yazanye kwinezereza. Ugasanga abantu bose barabishigikiye, bashigikiye n'ukwiyambika twaduhuzu. Ugasanga twaduhuzu ntawe ukituvugako. Hamwe usanga umuntu w'umukenyezi yambaye akantu k'akarezo canke k'akamini, canke ugasanga yambaye uduhuzu tumubohera, canke ugasanga umuntu w'umupfasoni yiyambitse ibintu hariya hejuru by'intumbwe, hejuru by'imishatsi. Ugasanga kera wahora usanga abantu bataye umutwe bagenda batora amashashe, imishatsi yarononekaye. Ugasanga abantu baramaze kwiyonona, ndetse n'imishatsi yabo naho boyireka bakayikoresha uko bishakiye. Ndetse ugasanga n'abagabo bamaze gushiraho amadrede, abandi bagashaka amahereni. Ugasanga ibyo byose byaramaze gucika umuco ndetse n'imigenzo mu bantu. No munsi ntawe ukibicaha, ntawe ukibihakana, ntawe ukibyigishako. Bose ejo bundi nagize nyaninjirira ahantu mu rusengero, ahantu ngenda kuraba kuko numva ariko barasenga bahezagiwe. Ngize ndinjira nsanga nakigwa n'abadiakoni barama ikibanza c'imbere. Ariko noneho ndasenga, ndangije gusenga nunamuye amaso nasanze abariko barakora za ruwanje za adoration, bambaye amahereni, bamaze bahejeje n'inzara byose na bya bindi. Ndavuga nta hantu ntaco no hafashirizwa. Ca ndasohoka, nasohotse niruka ndagenda sinosubiye kuhagaruka. Bene data nshuti z'umusaraba, ibihugu byahora byiyubashe, amadini yahora yiyubashe, amashengero yahora yiyubashe, uno munsi byose bararetse kugira ngo bayobogwe n'uyu mugore maraya. Uyu mugore maraya rero niwe arimo arakwiragiza izi nyigisho. Abakuru n'abato bose baramaze kwakira izi nyigisho. Bisobanurwa ngo ubu busambanyi bwiwe arizo nyigisho ni mu buryo bwo guhenda abantu bahora ari abantu bagwanya icaha, bakagwanya icaha bakakirandurana n'imizi, aribo bahindutse bakagishigikira. None rero turakomeje no majambo. Yesu adutabara. Umurongo wa 3 turavuze ngo anjana mu bugaragwa ndi muri mpwemu, mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cyuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Yohana barakomeje baramusobanurira, ariko kimusobanurira ntiyabasha kugira ngo abisobanurirwe neza. Niyo hageze igihe rero bamutwara mu bugaragwa, aja yinjira mu mpwemu kugira ngo abashe guhabwa amaso y'impwemu. Yesu ashimwe cyane. Igihe udafise amaso y'impwemu ntacyo wabasha kubona. Ibi byose turiko turadondagura, turiko turavuga, bisigaye biri mu madini. Kera yahora ari amashengero yiyubashe, ariko uno munsi bakaba bararetse, nuko batagifise amaso y'impwemu, nuko batagishobora kwinjira muri mpwemu. Yesu yagiye mu bugaragwa amara iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo abashe guhabwa mpwemu yera. Mpwemu yera yaciye amuzako ngo acavayo yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. N'Abisirayeli babaye mu bugaragwa imyaka 40
kugira ngo baze babashe kurwanya abansi b'abanyakanani babagwanye bivuye inyuma. Ntibyoshoboka yuko ubona uyu mugore maraya utinjiye muri mpwemu. Nico gituma hano ngo bamujanye mu bugaragwa, maze aca yinjira muri mpwemu, aca abona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cuzuye amazina y'amarogotano, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uyu mugore ngo yari yicaye ku gikoko gisa n'agahama. Iyo utari muri mpwemu ntabwo ushobora gusobanukirwa ivyo uyu mugore arimo arakora. Ntabwo ushobora gusobanukirwa canke ngo ubone iki gikoko gisa n'agahama yicayeko. Bisobanurwa ngo uyu mugore arimo arakorana na systeme yo mwisi, kandi uyu mugore turagira ngo tumumenye, tumusobanukirwe. Ngo mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, cuzuye amazina y'amarogotano. Ico gikoko cuzuye amazina y'amarogotano, ngo kandi ngo gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Nimwumve uyu mugore. Uyu mugore ndagira ngo mwumve igene uyu mugore yahenze abantu, kandi abahenda kandi yicaye ku gikoko c'umurimbuzi, igikoko c'umuranduzi, igikoko cicana, igikoko kizomaririkanya, gishaka kumaririkanya no gutongora. Ariko mwene data, izi nyigisho nizo kugira ngo wowe nanje twongere guhumuka, twongere kumenya, twongere gutahura. Turakomeza rero muri ubusobanuro twinjiyemwo bwo kumenya uyu mugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama, gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Kuba gitukura ndetse n'iyo mitwe ndwi n'ayo mahembe 10 byose turaje tubisobanurirwe. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 4 uratubwiye ngo uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iyagahama, yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita, afise igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Uyu mugore ndagira ngo rero mukwinjira mu majambo nyezina y'ivyo uyu mugore musobanukirwe yuko uyu mugore avugwa hano. Icambere mwomenya nuko iyo bavuze umugore bavuze idini, bavuze idini, kuko uyu mugore yakabaye ishengero, yakabaye umugeni, yaba yari umugeni wa Kristo, yaba ari wa wundi Yesu agiye kuza gutora, yaba barabisirayeli bukuri bamwe bo mw'isezerano rya kera. Imana yahora ibona yuko Isirayeli ari umugore w'inkundwakazi, umugore Imana yahisemo yacaguye mu mahanga yose yo mw'isi, ikamukundwakaza, maze Imana ikemera kubayobora no kubarongora no kubigisha no kubayobora, irabakuza. Bamaze gukura baragarariza, barayivako, Imana irabata, irabaheba. Imaze kubaheba, yaciye Yesu aza kuza aradupfira. Murazi ko ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umugabo amaze gupfa ngo umugore aremerwa gucurwa n'uyundi. Paulo rero yarasobanuye ngo Yesu yaraje kudupfira, hanyuma rero kugira ngo dushobore n'amahanga yose ashobore gupfa ku cyaha, azukire kugororoka. Muri ico gihe nituba tukiyoborwa n'ari amategeko, ariko dusigara turongorwa n'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu yarapfuye arazuka, maze aduhindura kuba ivyaremwe bisha, nkuko nawe ariwe yazutse, yabaye imfura mu kuzuka mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. Rero uyu mugore ntabwo ari ishengero rya Kristo, ntabwo ari rya shengero Yesu yavuga ngo nzoshinga ishengero ngo kuri urwo rutare ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ntabwo ari urya mugore yavutse ku munsi wa Pentekote, igihe intumwa zari ziri mu nzu, mpwemu yarakaza, ibirimi bikaza kuri umwe wese. Ntabwo ari we, ntabwo ari rya shengero intumwa zashinga, kuko ishengero ryashinzwe ku ntumwa no ku bahanuzi. Ngo mwubatswe ku ntumwa n'abavugishwa n'Imana. Yesu Kristo ari we buye rigumye imfuruka. Ntabwo ari iryo shengero rero uyu mugore ni gihushana. Uyu mugore yitwa maraya, ni umugore ashaka kuza guhenda wa mugore w'umucance, wa mugore nyawe, wa mugore yahanye impeta na Kristo, wa mugore yemeye kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uyu mugore rero
yaronse umukeba. Uyu mukeba niwe yitwa maraya. Uyu maraya rero niwe turimo turasobanurirwa. Umurongo wa 4 turimo turasoma avuga ngo uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami. Uyu mugore yambaye impuzu y'inyambarabami agerageza kwitaka, agerageza kwiyambika, agerageza kwisiga, agerageza kwimonora, yambaye impuzu z'inyambarabami. Mukunze kubona amadini usanga hari abantu biyambitse inyambarabami, bambaye impuzu z'abami, babami ba kera. Nibo usanga una munsi abarongoye amadini una munsi nabo nyene biyambitse iyi myambaro y'abami canke ya cami. Ngo bambaye n'iyagahama. Muri izo nyambaro hari amadini usanga baravanga, bakarobeka, bagashiramwo n'amabara y'agahama. Ngo yari yisakaye izahabu n'utuyenge tw'igiciro kinini. Hari aho ugira ugasanga bambaye n'impeta canke bafise n'imisaraba y'izahabu. Utuyenge tw'igiciro kinini ndetse n'imaragarita. Bamwe barahitamwo ugasanga bamwe biyambitse ibintu bikomeye cane ndetse ibintu bihambaye. Ngo afise n'igikombe c'izahabu mu minwe cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Iki gikombe kirimwo amayoberane. Buri muntu wese yo kwisobanurira ivy'iki gikombe ngo cuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Bene data, muri iki gikombe murazi ko igikombe gisobanura ibintu byinshi. Harimo ngo imyanda, ngo harimo n'ubusambanyi bwiwe. Bisobanurwa ngo ubu busambanyi uko twabibonye ni inyigisho zibwira abantu kuvenera canke gusenga canke kubaha no guhimbaza ikiremwa muntu aho guhimbaza uwakiremye. Kubaha umuntu canke gusenga ibigirwamana aho gusenga Imana rurema. Izi nizo nyigisho zitwa ubusambanyi. Ubusambanyi nukureka Imana ukaza gusenga ibintazi, ukaza gusenga ibigirwamana. Ubwo nibwo busambanyi. Ni nk'uko umugore aba yarabaye umugore wa muntu ariko akamuta akaja gutora abandi akabagomwa agashima uyundi mugabo. Iyo ushimye yindi migenzo n'indi mico itari Imana uba usuzuguye Imana uyicishije ku yundi mugabo, kuko izi mana z'ibishushanyo nazo nabandi bagabo ugiye kwihumanisha. Ibi rero nivyo vyakweze ibi bihumanya byuzuye ico gikombe. Gikombe carahumanye, cari gikombe Yesu yaravuze ngo igikombe nywerako nange muzokinywerako, ngo iki gikombe kindengana. Yesu arasenga avuga ngo Mana igikombe kindengana. Bene data, igikombe gisobanura ibiri imbere mu mutima wa muntu, ibigomba gushikwako n'ibigomba kurangurwa. Karagitere y'umuntu, ivyo umuntu ibigira bikubeko n'ibizokubako. Mwene data, nivyo bisobanura ico gikombe. Iki gikombe ngo cuzemwe ibihumanya. Iki gikombe caruzuye caranengesereye. Ngo ingero muteze niyo muzogererwamo. Abafise ico gikombe bose bazokuzireza imyanda y'ibihumanya yuzemwe ubusambanyi bw'ibihumanya by'uyu mugore maraya. Imana idutabara. Umurongo wa 5 reka dusome twumve. Mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Ndagira ngo mbabwira no majambo akomeye cyane. Babuloni hahambaye. Yohana agize azabona umugore afise mu ruhanga izina ry'akabanga. Iryo zina abona rirasomeka. Hano baryanditse mu ndome nini nini. Yohana yarabisobanuriwe. Asobanurirwa yuko izina ry'uwo mugore ari ryo muntu. Afise izina rimuranga. Iri zina ryanditswe mu gahanga. Iri zina risobanura rivuga ngo Babuloni hahambaye. Imana idutabara. Uyu mugore yitwa Babuloni hahambaye. Kuba yitwa Babuloni hahambaye bisobanura iki? Bisobanura yuko iyi Babuloni n'uruhurikirane rw'amadini menshi, n'uruhurikirane rwo gusenga gutandukanye, n'uruhurikirane rw'imico myinshi n'imigenzo myinshi n'ukwizera kwinshi n'ukubatizwa kwinshi no gusenga kwinshi gutandukanye. Ariko mwibuke yuko mw'ishengero rya Kristo ntabwo harimo ubwo ruvange. Hari kubatizwa kumwe, hari gusenga kumwe, hari kwizera kumwe, abantu bagasenga n'umutima uhuye badahumeka.
hari ukwizera kumwe, hari umwami umwe, haleluya, ari we Yesu Kristo, kandi hari Imana imwe, ariyo Mana Data wa twese, kandi hari Mpwemu umwe ahesha ishengero ubushobozi n'imbaraga. Bene data, nukuvuga ngo ni itandukaniro hagati y'uku gusenga kumwe n'ukwizera kumwe n'ugukizwa kumwe n'ukubatizwa kumwe. Hari itandukaniro rya Babuloni. Babuloni bivuze ngo iyi mibatizo ni myinshi, shaka ubatiza uko wishakiye ntacyo bivuze, shaka usenga uko wigombeye ntacyo bitwaye, shaka usenga abatagatifu, shaka usenga ibishushanyo, shaka usenga inyenyeri canke izuba canke ukwezi, ntacyo bitwaye. Turi muri Babuloni. Babuloni bisobanurwa ngo hari imana nyinshi, ntabwo Imana igomba kuba imwe gusa, ati hari imana nyinshi. Babuloni hahambaye. Rero iyi Babuloni hahambaye isobanura urudavagi canke uruvangi rw'imyizerere n'imico y'abantu bamaze kwivanga. Umwe wese ati dufise liberite, dufise uburenganzira, dufise kurenga imipaka, dufise kugenda tukora ibyo dushatse. Abandi bati n'abarongora n'abahuje ibitsina nabo nyene bari muri iyo Babuloni, kuko baremerewe kuba abapasitori, baremerewe gushinga amadini, baremerewe kuyobora, baremerewe kuraganisha abarongora n'abahuje ibitsina, kuko bari muri Babuloni. Babuloni hahambaye. Ndagira ngo mbasobanurire amajambo ya Babuloni hahambaye, bene data. Ayandi majambo atubwira iby'uyu Babuloni aravuga ngo nyina w'abamaraya. Imana idutabara. Uyu mugore yitwa nyina w'abamaraya. Kuba bisobanura yuko yitwa nyina w'abamaraya, niwe nyina w'iyo myizerere yose, niwe nkomoko, niwe ntondoroko, niwe byose bikomokako, niwe yabyaye abo bandi bamaraya. Hari abandi bamaraya rero bariho, kuko uno munsi amadini yaragwiriye, baguma bashamika. Buri munsi amadini aguma avuka. Nimwibaze aya madini umugambi wayo nicayazanye, baguma bavuka, kandi nawe iryo dini uririmwo, nawe iryo dini ryavutse ubona. Uyu mugore ni nyina w'abamaraya. Maraya, aba bandi bamaraya mu bwinshi, bamaraya. Ubwa mbere habanje maraya umwe rudende, hanyuma arabyara, arashamika. Mu gushamika no mu kubyara yagenda abyara ku bandi bagabo, abyara kuri bamwe basambana nawe. Abemeye inyigisho ziwe bose baravuye baragwira. Uno munsi abamaraya babaye benshi. Hanyuma rero ngo ni nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Imana idutabara. Ni nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Uyu mugore ni nyina w'ibihumanya byo mw'isi. Ibi bihumanya byo mw'isi nibyo biriko birahumanya isi, nibyo biriko biratuma haza ibi byorezo, nibyo biriko biratuma isi yononekara, nibyo biriko biratuma hashingwa aya mategeko agwanya Imana, amategeko atuma abantu bagarariza Imana. Uyu maraya niwe yatumye ibihumanya byose byinjira, kuvuga ngo umuntu wese aremerewe kwambara uko ashaka, umuntu wese aremereye gusenga uko ashaka, aremerewe gushinga idini uko ashaka. Uyu maraya niwe yatumye amadini n'amadini y'ibintazi ashigikirwa ku mugaragaro. Ngubu kubera ngo kwishira no kwizana kwikiremwa muntu, ngo umuntu wese nasenga uko ashaka, ngo ahantu hose ushaka ngo uremere kwashinga idini, ngo kiraguba ufise byangombwa bikuranga. Amadini baguma bashinga. Niwe nyina w'ibihumanya byose byo mw'isi. Uyu maraya niwe nyirabayazana, niwe yatumye byose bitangura kwemererwa. Mu nyuma rero bati ko byamaze kwemerwa mu bihugu biteye imbere ku isi, none mu bihugu bikenye canke mu bihugu biri mu nzira y'amajambere byo ati icyo tuma naho batabyemeza n'igiki. Ivyo rero nivyo byatumye ibihumanya byose byinjira. Isi yose imaze kuzura akanuko kubw'ibi bihumanya byo mw'isi. Ubusambanyi bwarabaye burebure, burakura buraduga, isi irahumana irononekara, icika ikibanza c'isibaniro, ikibanza c'abadayimoni. None rero Imana idutabare. Reka dukomereze ku uyu murongo wa 6. Umurongo wa 6 uravuga ngo kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye
intahe ivya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa rwose. Nimwumve ibi bintu biriko biravugwa kuri uyu mugore. Uyu mugore yaratangaje Yohana. Ndagira ngo nawe uyu mugore agutangaze. Niyamara gutangaza, uhita ufata umwanzuro wo kumuva inyuma, nka kurya Eliya yahunze akatungwa nayo yameze, akirukanga aramuhunga. Hari umugore mu isezerano rya kera yitwa Yezebeli, yisha bavugishwa n'Imana bose, ararika acira ku buhomba. Eliya amaze kumva yuko nawe buca bamuca umutwe bamwica, aravuga ati wa mugore yakuye hasi, aravuga ati nari naragwanye atari kubu ndumva yuko bibaye ibindi. Eliya atungwa nayo yameze, ariruka eka ntiworaba. None mwene data, nimburi nka Eliya, umaze kwirukanga ugarukiye hehe? Umaze kwirukanga hehe? Nimba udashaka guhunga uyu mugore, none ubwo witeze ko aguca umutwe ejo? Witeze yuko akukoresha iki? Agiye kugukoresha ibyo yishakiye, kuko waranse kumuhunga, waranse guta ngo womoke, waranse guta ngo wiruke, waranse guta ngo uhunge, waranse guta ngo wiruke. Yohana abona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ivya Yesu. Twahoze tuvuga ivya Eliya mu isezerano rya kera, ariko noneho uyu mugore ni bangahe yatikije, yishe mu isezerano risha. Intumwa zarapfuye ziricwa, ndetse n'inyuma yazo ishengero naryo rirakura hasi, rirasenga basenga mu mpwemu no mukuri. Uyu mugore arabica kugeza aho yavuye akabanesha, arabanesha. Maze amaze kubanesha cafata kwa gusenga bahora basenga mbere, arabihindura abariwe avyiyitirira. Uyu mugore acashinga umugwa mukuru. Amaze gushingwa umugwa mukuru, abariho avuga ataniho inkomoko y'amadini yose. Ngo kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye intahe ivya Yesu. Ndamubonye birantangaza, ndumirwa rwose. Yohana yarumiwe kuko ibi vyagiye kuba nyuma Yohana atakiriho. Yohana yaratanga, abonye ingene bizoba bimeze, abonye bizokurikira ishengero rya Kristo. Yohana yaratanga, abonye iby'uyu mugore agiye kuvuka, kuko hari mu kinyejana, hari muri za 90 inyuma y'iduga rya Yesu bishira 100. Ariko uguhamwa nyezina kw'ishengero kwagiye gutangura mu myaka muri za magana, guhera kuri za 200-300. Aho niho ishengero ryahamwe rirahamwa. Muri buku ibyo twasomewe, dusoma ingene haba ibikomeye ku cabona cy'umuntu yitwa Antipa, ingene yishwe bamuhora gushingira intahe Yesu Kristo. Antipa, icabona ca Yesu Kristo, yishwe n'uwo mugore. Yohana mubonye aratangara. Hariho n'abandi bishwe nyuma tutokwirwa turamenya amazina benshi, ari navyo byatumye ugusenga kw'intumwa kuzimira, kuravaho, kuragenda. Batangura gusenga publiquement, bahora basengera mu mazu. Ubwa mbere ishengero ntabwo ryasengera mu nsengero za bose, ntabwo basengera mu nsengero za bose, kuko insengero za bose nukuvuga ngo twakira bose, twemera bose, dusangira na bose, duhurije hamwe na bose imyizerere. Ati umuntu wese yitwa umwana w'Imana naze dufatanye gusenga. Ivyo nivyo bita gusenga publique, gusenga kwa bose. Ariko intumwa siko zasenga. Intumwa zaraterana zigateranira mu nzu ishengero ry'intumwa. Wasanga mu nzu kwa naka hitwa ishengero ryo mu nzu kwa naka, uyundi ugasanga ati hariya mu nzu kwa naka hari ishengero ry'Ikorinto, ishengero ryahe ryo mu nzu kwa naka. Bamara kugwira bakaraba bakaja nk'ahantu bagasohoka bagateraniraho, mugabo bakamenya yuko atawundi abajamwo abavanga. Baba ari mihana 2, 3, 5 igaterana bagasenga, bagaca batoramwo ubayobora, umukuru wo bita umukuru w'ishengero. Uko niko byari bimeze. Bagaca bashiraho abadiakoni, abazezwa shengero, bagashiraho, hanyuma bagatinda bagashiraho
abitwa aba overseer canke aba bishop, abakuru bayobora ako karere. Imana ishimwe cyane. Aribo ba Tito na ba Timoteyo na ba Antipa, abo n'ababa bashizweho. Uko niko kera ishengero ryasenga, mugabo ryaba ryahereye mu nzu. Ariko no munsi umuntu agiye gusengera mu nzu bavuga ngo yagumutse, ngo asenga, ngo Yosima nasenga, ngo arimo arasenga ngo ibinyuranye, ngo ntabwo asenga Imana. Ariko Yesu yaravuze ngo niwasenga uje haruguru usenge so aba mu mpisho, ngo kandi so abona ibishijwe azoguhera. Uno munsi ntaba gisengera mu mazu, ahubwo bavuga ati gusenga nukujiye abandi bose bari, ugakaraba, ukicamaga, ukisiga gasabune, ugashirako uduhuzu twiza, ugasokoroka, ukambara neza, ukagenda. Warangiza utashe ugaca wigira mu byisi, indwi yose igahera indi gataha, ntusubire kwibuka Imana. Ariko gusenga nyako ni kujya gusenga k'umugabo n'umugore basengera mu nzu, n'abana bagasenga biyeza, bagasenga bakizwa, bagasenga batura, bagasenga bihana, bagasenga bayoboka, bagasenga bemangira Kristo. Kuko iyo umugabo asenganye n'umugore, nibo baba ariko barashingirana, ariko barazinanye. Umugore wawe uramuzi, n'umugabo wawe uramuzi, n'abana bawe urabazi, nabo barakuzi. Nimbura umuntu wishavu, ugwana canke wiba, uri gisuma, muramenyana, mwese murazinanye. Iyo nimbura umuntu wuzuye muhemu, ukijijwe, wihanye, watura, wemangira Kristo, mubana mu nzu, nta uyobewe mugenzi we, mwese murazinanye. Uko niko gusenga ko abahuje imitima n'inama, kuko barazinanye. Ariko ujya avuye hanze, ntuzi ibyiwe, ntuzi ibyo yarayemo, ntuzi ibyo yiriyewemo, ntuzi ibikorwa byiwe bya buri munsi. Nico gituma ubuzimire bwaradutse bukwira isi yose. Rero tukivuga ku by'uyu mugore ku murongo wa 6, reka tuje ku murongo w'indwi. Umurongo w'indwi uravuga ngo umumarayika arambaza ati niki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'ak'igikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Yohana amaze gusobanurirwa iby'uyu mugore, noneho rero hageze ku rwego rw'uko bamubwira iby'iki gikoko agenderako. Yesu ashimwe cyane. Ngo umumarayika aramubaza ati niki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'ak'igikoko agenderako. Tumaze kumva akabanga kuriya mugore, tumaze kumva ibihumanya bimwuzuyemo, tumaze kumva nge naborewe amaraso y'abera, nkuko Yezebeli yaborewe amaraso y'abavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, niko nuno munsi uyu mugore agenda azimiza aya maraso. Ukuntu yayanyoye ni wa mugore Yezebeli, wa wundi yemerewe kwigisha, akemererwa kuja imbere y'ishengero akavuga, akigisha ngo azimize abagorano b'Imana. Uyu mugore ni muri ubwo buryo arimo arazimiza, ni muri ubwo buryo arimo arica imitima, nkuko Yesu Kristo yabisobanuye. Iby'uyu mugore, akabanga k'uyu mugore, Yesu yakavuze neza mu cete candikiwe ishengero gituatira. Ibyahishuwe Yohana 2 umurongo wa 20. Ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagorano banje, kugira ngo bashakane barye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Uyu mugore baramuretse, yitwa maraya, baca baramureka, amadini aramureka, bose barakorakorana, baraja inama, baramureka, aja imbere y'abantu arigisha kugira ngo azimize, kugira ngo yigishe ubusambanyi, yigishe kujya ibyaterekerejwe ibigirwamana. Nukuvuga ngo uyu mugore yica abantu mu buryo budasanzwe, kuko abishwe mu buryo bw'umubiri baja mu ijuru, ariko abishwe mu buryo bwa mpwemu ntaco bazovamwo. Bazocika ibihumbwa, bazocika umuguruka, bazotabwa mu muriro, kuko baramaze kwemerera uyu mugore maraya. Nico gituma rero Yesu ashinga intabwe ati ngo ndamutsinda ku buriri. Umurongo wa 22,
ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe, kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Ngo n'amashengero yose azomenya yuko Yesu ari wasesa mu mishaha no mu mitima. Ngo aramutsinda ku buriri. Uyu mugore maraya agiye gucirwaho iteka, agiye kubona ibara, agiye kuranduka. Nubwo ubona arimo arakora ibi, nubwo ubona yakoze ibi, nubwo ubona abandanya gukora ibi, Yesu arimo aramugabisha, aragabishijwe uyu mugore maraya be n'abakobwa biwe. Nico gituma ngo n'abana biwe ngo azobicisha inkota, Yesu azobica urupfu rubi. Abana biwe, abana b'uwo maraya nabo ni ba maraya, n'abakobwa biwe, ni ya madini y'ubudumbidumbi, ni ya madini, ni bwa budini usanga ari amadini, usanga higera amadini ukumva bashinze, nejo bagashinga, buca bagashinga, bagakomeza bagashinga, bakabandanya bagashinga. Nico gituma abo Yesu arimo arabagabisha yuko n'abana biwe bagiye kwicwa. Imana idutabara. Rero hano Yohana arabwirwa n'amajambo mu vyahishuro Yohana 17 umurongo w'indwi, ngo umumarayika arambaza ati, ni iki kigutangaje? Ndakubwira akabanga kuriya mugore n'ak'igikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Iki gikoko gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Agendera ku gikoko, igituma afise imbaraga, igituma yuzuye inkomezi, ni kubera agendera ku gikoko gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Uyu mugore siwe yikoresha, siwe yitegeka. Hari abantu benshi bibaza ngo amadini ngo ikiri inyuma yayo ni ikihe, ngo bayoborwa na mpwemu yera. Ntabwo ari byo. Aya madini ntabwo ayoborwa na mpwemu yera, ayoborwa n'iki gikoko. Hariho shefu w'aya madini, n'uyu niki gikoko gisa n'agahama. Uyu mugore yicaye kuri ico gikoko, nico kimugendesha, nico kimukoresha, nico kimuha amahera, nico kimuha ubutunzi, nico kimuha ibikoresho, nico kimuha ibyo akoresha, nico kimuha. Ico gikoko bisobanurwa ngo aho agenda cicayeko nk'indogoba. Ni ukuvuga ico gikoko caramuhaye ubusafiri, caramuhaye ro transport, caramuhaye mu yandi majambo, caramuhaye imikorere, caramuhaye uburyo bwo kubaka insengero, caramuhaye uburyo bwo kubaka izina mw'isi, izina rurangiranwa, caramuhaye izina ryo kumenyekana, ivyubahiro byo kumenyekana. Umuntu ahageze abanza kwitamburisha, aho yotanguye nimba yitwa Matayo, atitwa Mariko, canke yitwa Petero, abanza kuvuga rya zina yahawe, rya zina rimuranga. Ngo amazina yanje ngo ni pastori, ngo ni pastori Matayo, ni pastori Mariko. Ahera kuri pastori. Ahera kuri pastori, kugira ngo yerekane, babanze bamutinye, bamenye ko ari nyakubahwa. Ariko ziko intumwa zakora. Paulo yivuga ati Paulo intumwa. Paulo yahera ku izina ryiwe Paulo, intumwa likaza hanyuma. Ariko no munsi bahera kuri rya zina ry'ubupastori, bakarangiriza ku mazina y'abavyeyi. Ico ni gihushana. Iki gikoko carabahaye izina, carabahaye kubahwa. Uyu mugore agendera kuri ico gikoko. Igikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10. Umurongo w'8 uravuga ngo, igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduje, kivi kuzimu kije kuranduka. Kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi, bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kizoboneka. Iryo nibanga ry'amayobera. Nimwumva ayo mayobera rero y'igikoko naco rero ubu nico rero tugezeko. Turashikiriye amayobera rero ico gikoko naco. Murumva iki gikoko giteye ubwoba, iki gikoko giteye amakenga, iki gikoko gifise ibindi bintu cihariye kw'isi. Iyo bakibonye canke bacumvise canke nibakibona,
bazotangara, bazokumirwa, bazojoregwa, mu yandi majambo bazocubaha, bazogisenga, bazogitazira. Murumva yuko gifise amatazirano menshi, na cane cane yuko cari carigeze kubaho, hanyuma kirahava kirapfa kirazimangana, ariko mu mateka kigakomeza kirimwo, ariko bazi ko capfuye. Hanyuma rero bagize batya bazabona bati ngico kirasubiriye kuza kuri ubu butaka bw'isi y'Imana, kirasubiriye kugaruka, cazutse, cagarutse, ngico kiragarutse. Abantu benshi bazohita bakura inkofero, batangare bati karabaye, iki gikoko kirakomeye. Uyu murongo w'umunani watubwiye ngo igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho, kandi kigira kiduge kivi kuzimu kije kuranduka. Hano bashizeho kaburungu. Igituma rero kigira kiduge kije kuranduka, kigira kiduge kivi kuzimu, iki gikoko ndagira ngo mbasobanurire ico arico. Cahora gikora ivyo byose guhera na kera na rindi, hanyuma kirazimangana kirapfa, hanyuma kirahava kiragira ngo rero kiduge kivi kuzimu ngo kije kuranduka. Iki gikoko nico Antikristo, ca gikoko gifise imitwe ndwi n'amahembe 10, niwe Antikristo. Ca gikoko twabona mu Vyahishuriwe Yohana 13, Vyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa mbere, hamwe havuga ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe ndwi. Imana ishimwe cyane. Iki gikoko turiko turabwirwa ni Antikristo, cahora kiriho. Iki gikoko nico cishe intumwa, iki gikoko nico cishe ishengero ry'intumwa, iki gikoko nico cishe abantu benshi n'inyuma y'intumwa, iki gikoko nico cafashe ishengero cyarizimiza cyarizimanganya. Iki gikoko caravuye kiragenda kirazimangana, ariko mu nyuma kigira ngo kiduge rero kivi kuzimu. Noneho rero Antikristo agira aseruke ku isi muri no minsi ya nyuma y'imperuka. Antikristo agira aze gutegeka isi n'amakungu n'amoko n'indimi. Utazomusenga ngo azicwa, kandi ngo uzoshaka kumusenga azoshikwa ku kimenyetso ciwe mu ruhanga canye ku kiganza. Iki gikoko rero kigira kiduge kivi kuzimu, ariwe mugabo wa maraya. Iki gikoko cahora gitegeka maraya kitagaragara mu mpisho, ariko carakoze amarorerwa. None bizocura iki nicamara kuza ku butaka bw'isi, nicamara kugaragara? Bizocura iki? Iki gikoko bizocura iki bene data? Bizocura iki gikoko? Bizocura iki nicamara kuva kuzimu kikaza? Ariko rero umva amajambo ngutangariza ngo kizaba kije kuranduka. Imana ishimwe cyane. Kije kuranduka, kije gucirwaho iteka, kije kumara isaha imwe, ngo kandi ababa kw'isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye kuremwa kw'isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho. Ababa kw'isi bazotangara, abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazoba bari ngaha kw'isi bazotangara. Ariko abanditswe amazina yabo Imana irafise uko izo bigenza. Iryo nibanga ry'Imana, ngo ababa kw'isi bose batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo bazogisenga. Bisobanurwa ngo bazoba banditswe mu gitabo cy'ubugingo ntibazogisenga. Wewe nimba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntabwo uzogisenga, ntibyokunda, ntabwo byoshoboka, ntiwogisenga. Nta nuwo kugobera uhitamo gupfa nka Shadraka na Meshake na Abedunego. Ntibyokunda, ntiwogisenga kuko ntibihura, ntaho musa musani. Nimba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntacyo mupfana na Antikristo, ntacyo mupfana n'amadini, ntacyo mupfana n'iki gikoko, ntacyo mupfana na mba. Aba kw'isi bazogisenga n'aba bantu bemeye kwiyandikisha mu madini, ugasanga n'abamambere b'amadini, ugasanga nibo bashefu b'amadini, ugasanga nibo bayoboye amadini, ugasanga nibo bayobogwa ari nta mazimbagwa, ugasanga nibo bariko baratwagwa bayobogwa, bahendwa, bazimizwa kugira ngo baje kuranduka, barandukane n'ico gikoko.
rero ngo baba kw'isi batanditse amazina yabo ngo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama w'Imana bazogisenga. ngo uhereye kuremwa kw'isi ntibigeze bandikwamwo, ariko wewe wanditswe guhera utaravuka. wewe wanditswe wavutse usanga izina ryawe ryanditswe. uno munsi ukaba wemangira Kristo, uno munsi ukaba uri umukozi w'Imana, uno munsi ukaba warakijijwe, uno munsi ukaba wiyeza. buri munsi kuri gatoya no kuri kanini wewe wanditswe mu gitabo cy'ubugingo c'abamwagazi w'intama. umurongo w'icenda uratubwira ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira. imitwe indwi, iyo niyo misozi indwi uwo mugore yicarako. Imana idutabara. ngo kandi niyo bami indwi, batanu barakombowe, umwe ariho uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. aya majambo arimwe aradusobanurira ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira. aya majambo ashatse kutubwira yuko wewe uri kurumviriza aya majambo y'ibi byanditswe, ndagira ngo nkubwire ngo koresha umutima w'ubwenge, koresha umutima wo gusenga, wo kubaza Imana. sobanuza, fata umwanya uje mu bihe byo gusenga, wiyeze ubaza Imana ati mbega aha hantu ndi koko hanjana mu ijuru canke hanjana ikuzimu? iri dini ndimwo rinjana mu ijuru canke rinjana mu kuzimu? mbega ibi byose mbona ubwo koko ibi bintu ni by'abana b'Imana canke ni by'ubuzimire? ngo aha niho umutima w'ubwenge userukira. imitwe ndwi, iyo niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko. aha niho ugomba gukorera karikire, ugakoreresha ibiharuro, ukibaza iyi mitwe ndwi iki gikoko gifise. ngo niyo misozi ndwi, iyo mitwe ndwi bisobanurwa imisozi ndwi uwo mugore yicayeko. iyi misozi ndwi iri mu buryo bwinshi, busobanurwa mu buryo bwinshi butandukanye, ariko iyi misozi ndwi isobanura imitwe ndwi. iyo mitwe ndwi nayo isobanura ububasha n'imbaraga za Satani yagiye agaragaza cane cane mu kurwanya ishengero ry'Imana. ahereye mu gihugu ca Egiputa, uwo wari umutwe wa mbere. ahereye mu gihugu ca Egiputa wari umutwe wa mbere, ingene yagwanije Abisirayeli, mugabo Imana ihemuka itaye ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. umutwe wa kabiri wabaye igihe Abisirayeli batwagwa n'ubutegetsi bw'Isiriya, muri Siriya. ico gihe ico gikoko uwo mutwe warahitanye Abisirayeli imiryango 10, urayizimanganya. na bugingo n'ubu imiryango 10 y'Abisirayeli yarazimanganye. uno munsi barimo baragenda batororokana. umutwe ugira gatatu wari umutwe wa Babuloni. Babuloni itwara Abayuda, bamarayo imyaka 70, basenya umugwa wa Yerusalemu, Abayuda barajanwa, hanyuma basubira kugarukanwa inyuma y'imyaka 70 nkuko Yeremiya yari yarabihanuye. umutwe ugira kane ni umutwe wahavuye ukombora i Babuloni, umutwe w'Abamedi n'Abaperesi. umutwe ugira gatanu ni umutwe wahavuye ukombora Abamedi n'Abaperesi, ari umutwe w'Abagiriki. Ubugiriki bwatwaye Abayuda kugeza aho bazanye ibigirwamana n'ibishushanyo bakabagira ingurube mu rusengero rw'Imana. umutwe ugira gatandatu ni umutwe waje gukugwa, Abagiriki bakugwa n'umugenerale yaturuka i Roma, araza akura Abagiriki, hanyuma rero aca aba umutwe ugira gatandatu. Yesu yavutse mu gihe c'ubutegetsi bw'Abaroma. uwo ni umutwe ugira gatandatu. umutwe ugira indwi ni umutwe waciye ukurikira wonyene uturutse muri abo Baroma nyene, waciye ubandanya. umurongo w'icumi uratubwira ngo kandi niyo bami indwi, abatanu barakombowe, umwe ariho uwundi we ntaraza, kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito. ngo hari uwundi agiye kuza, niyaza azoza ari uwo kumara igihe gito. uwo rero azoza niwe wuyu Antikristo, niwe iki gikoko kizoza ubwa nyuma. umurongo w'icumi na rimwe uravuga ngo kandi ca gikoko cariho kandi kitakiriho, ico ubwaco n'ugira 8, ariko kandi n'umwe muri babandi ndwi
kandi azoja kuranduka. Aya mayoberane y'iki gikoko ciyoberanya umwanya umwe kikaba gatandatu Roma yabaye gatandatu, iriyoberanya yishira mu giharuro ndwi kugira ngo yuzuze umubare, iriyoberanya. Mu nyuma rero hazoza ngo umutwe ugira 8, hanyuma uwo mutwe ugira 8 uzosira kandi wiyoberanye, kandi uwo mutwe nubwo uzoba ari 8 nuwo muri babandi ndwi, ariko ngo azobaje kuranduka. Imana dutabara, Imana idukomereza amaboko. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 12 uratubwira ngo kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene ku marisa himwe. Yesu ashimwe cyane. Ya mahembe 10, ndagira ngo tuvuge ku mahembe 10. Ubu tumaze kuvuga ibya ya mitwe ndwi, reka tuvuge kuri aya mahembe 10. Aya mahembe 10 ni ubutegetsi bwo mwisi bugenda buhanahana imbaraga, bugahanahana. Nk'uko usanga hari amashirahamwe mpuzamakungoni, hari ayandi amashirahamwe yungirije afatanya bose abo nibo baza kugira ngo bashireho ico bita urunani, canke mu yandi majambo bagakwiza ico giharuro 10. Igiharuro 10 cayo mahembe ari kuri iyo mitwe ndwi bisobanurwa ngo hari haho usanga hamwe hari amahembe 2, hari umutwe wagize amahembe 2 kugira ngo bikwire 10. Hari mahembe bihugu bifise ihembe rimwe, bisobanurwa ngo hariho duce munsi y'izuba aho usanga Antikristo yarashinze ubwami bimwe ugasanga burakomeye gusumbya mu bindi bihugu. Ndabaha urugero, uno munsi turi mw'isi, isi yamaze kononekara, aho usanga hari ibihugu byamaze gushigikira ubutegetsi bwa Antikristo nubwo ataraza ku isi ku mugaragaro. Ugasanga barashigikiye, baratoye itegeko rivuga ko abagabo batora n'abahuje ibitsina, abagore batora n'abahuje ibitsina, bagasambana n'ibikoko, atategeko rihari ribigwanya. Ibihugu byagiye bisumbasumbanya ubugarariji bwo kugira ngo barogote ku Mana, kugira ngo bahe umwanya Satani ku mugaragaro, bamuhamagare ngo aze vuba na vuba, ngo Antikristo ngo aze, ngo baramushaka, bagashigikira ibikorwa bya Satani ku mugaragaro. Aya mahembe 10 rero ni amahembe 10 y'ubutegetsi bwa Antikristo burimwe buramukorera mw'isi kandi igaragara, ariko bakamushikira abantu ntibabimenye, bakabibona bakabirenza kuri uwo amazi. Ngo kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ngo ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. Umurongo wa 13, abo bahuza inama baha ca gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. Ibi bihugu biteye imbere ku isi byashigikiye amategeko ya ca gikoko, amategeko ya Antikristo, amategeko y'ikizira ciwewe bw'ubugesera. Ibi bihugu bizoja hamwe bishinge, bitore, bashinge, hanyuma bitore nk'umutegetsi umwe rukumbi. Nimba bazomutora mu gihugu runaka, bazomushinga, bamushinge bati ni wewe dushinze kugira ngo ube Antikristo yeruye ku mugaragaro, ati ukwire uje hose, maze hace haza guverinoma imwe, haza ubutegetsi bumwe, haza ifaranga rimwe, haza idini rimwe, haze bya bindi byose mwakabwiwe, aho ata muntu azobacemererwa gushora canke kugura adafise inimero canke igitigiri c'izina ryaco. Ngo bazohuza inama, batore bitoremwo umwe abahagararire. Ibihugu mubona byarinze bishikira ubutinganyi, bigashikira abarongora n'abahuje ibitsina. Ibihugu byaramaze guhitamwo, hasigaye ko bacagura umutegetsi umwe rukumbi. Rero nico gituma abera nimumenye ko turi mu misi ya nyuma, imisi y'imperuka. Umurongo wa 14 uravuze ngo abo bazorwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza, ni umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Haleluya, haleluya. Hano turabonye ngo
abo bami 10 bya bihugu iyo bavuze abami 10 bavuze isi yose muri rusangi. Mugabo muri abo bami 10 bagenda bagira ibihugu. Hari abafata akarere ka Afrika, hari abafata akarere ka Amerika, hari abafata akarere ka Aziya n'akarere ka Afrika na Australia. Bakagira rero ico bita uruhurikirane bw'ubwami 10. Ubu bwami 10 busobanura amano 10, busobanura y'amano 10 y'ubwami bwa nyuma Daniyeli yahishurirwa. Ubu bwami 10 busobanura y'amano yari kuri cagi stati canye cagi cyushyanyo kimwe cyahombagurwa nibuye ryasituwe ridasituwe n'amaboko y'abantu likamenagura amaguru y'ivyuma nibumba. Haleluya, haleluya. Rero aya mano 10 arimo aradusobanurira abami 10 badusobanurira ajya mano 10. Musomye ziga nzozi z'umwami Nebukadineza, Daniel arabimusobanurira kugeza aho yamubwiye yuko ico gishushanyo mukuza kurangira kw'ico gishushanyo cyari gifise amaguru 2. Muri ayo maguru 2 hazoba hariko amano 10. Ayo mano 10 niyo Yohana nawe aza kubibona, ahubwo yuko byavuye hariya ku mano bija ku mutwe, ahubwo bihinduka amahembe 10. Kuko byose bisobanura bimwe, bisobanura yuko hazoba ubutegetsi bwishize hamwe 10. Mugabo muri ubwo 10 hazovamwo umwe azoba kagahembe kanini kazovuga ibihambaye, kakarogota ku Mana, kakarogota kubaba mu ijuru, kakarogota kwisumba byose. Haleluya, haleluya. Ngwabo rero bazorwanya umwagazi w'intama, ngo ariko umwagazi w'intama azobanesha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo bazorwanya umwagazi w'intama, ngo uwo mwagazi azobanesha kuko ari we aganza abaganza, n'umwami w'abami, kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha. Yesu ashimwe cyane. Abahamagawe, mbega mwene data warahamagawe. Abatoranijwe, mbega mwene data waratoranijwe. Abayobotse, mbega mwene data warayobotse. Ndagira mubwira ngo nimba warahamagawe, nimba waratoranijwe, nimba warayobotse, ndagira mubwira yuko nawe uzonesha ababami 10, uzonesha Antikristo. Ariko nimba warayobye, nimba utayobotse ahubwo ukayoba, wayobejwe na maraya, wayobejwe na ya madini, wayobejwe na bya bindi byose wikorera, byose bitari mu rutonde rw'Imana, ntabwo urongorwa na mpwemu yera, uri kurayoborwa n'imitegekere yawe na gahunda zawe. Nukuvuga ngo wewe niwe wiyobora, kandi uri murahendwa kuko uyu maraya niwe ariko arakuyobya. Ndagira ngo ngira ngo ntabwo uzobasha kunesha. Ariko abahamagawe bari kumwe na Yesu, abatoranijwe bari kumwe na Yesu Kristo, abayobotse bari kumwe na Yesu Kristo, nabo nyene bazonesha ababami 10, kandi bazonesha ca gikoko. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 15 bavuga ngo arambwira ati ya mazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi. Yesu ashimwe cyane. Aya majambo twayasobanuriwe yuko aya mazi asobanura ahantu hari abantu benshi, amakungu asobanura ahantu hari abantu benshi, indimi zose zo kwisi, abantu bose bavuga indimi zitari zimwe, bose basobanura aya mazi uyu mugore yicarako. Uyu mugore ari kwiteraniro ry'amazi menshi, ahantu kwiteraniro, n'ahantu ku murwa mukuru, n'ahantu ku nkomoko cyane kuri siege, niho uyu mugore yicaye. Uyu mugore yicaye ahantu kuri siege, yicaye ahantu ku isoko, ahantu hategeka ayobora, kuri siege cyane ku cicaro gikuru. Uyu mugore niho yicaye, aho amakungu yose yemera, aho abami bose bemera, aho indimi zose zemera, aho ibihugu byose byemera, aho abantu bose bemera. Rero uyu mugore yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Murongo wa 16 turavuga ngo ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, birye inyama ziwe, bimutongoza umuriro. Imana ishimwe cyane.
haleluya. Ndagira ngo mbwire amadini yuko akabo hano karasohoye, kuko nkuko Yesu yagabishije Yezebeli amubwira ngo henda mutsinda ku buriri, ngo ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi. Hagiye kuza ibihe aho aba bami 10 bazokwiziguruka uyu mugore maraya, batangure kumutongoza umuriro, batangure kumuturira, batangure kurya inyama ziwe, batangure kumubaga, batangure kumukobakoba, maze bamusangangure arangire burundu. Bisobanurwa ngo ubutegetsi bwa Antikristo buzogera igihe bwiziguruke maraya, na cane cane ko hari aho usanga bivanga. Umwanya umwe barasenga, umwanya umwe bagenda na Bibiliya, umwanya umwe bararirimba indirimbo za Zaburi na Kantike, bagasubira kandi bakivanga no mu byubahiro byo mwisi, no mu bubeshi, no mu buryarya, bagasubira bakivanga, ugasanga bivanze mu byisi, bakongera kandi bagasubira bakanyuranya, bagafudika, bakayovya. Mwene data, ndagira ngo nkubwira yuko udashobora gusenga abami babiri, ntiwosenga abami babiri. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba uri mu buyobozi bwo mu rwego bwo kuyobora, ndagira ngo ngo bandanye uyobore mu kuri no mu nkwemu. Yesu ashimwe cyane. Bandanye uyobore nka Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Cyane ukore nka kujya kwa Korneliyo. Korneliyo yarahishuriwe, arerekwa, marayika araza aramusanga, aramubwira ati tumako Yopa utumeko Petero. Ndagira ngo nimba ugomba kuba umukozi mu rwego go gushimwa n'Imana n'abantu, nukore nka Korneliyo, nukore nka Dawidi. Yesu ashimwe cyane. Dawidi ngo numwe mu bantu Imana yabonye yemera ku isi, ariko hamwe woshaka gukorera abami babiri, hamwe woshaka guhimbaza iki gikoko ngo himbaze na Yesu, ntibikunda. Rero hano ngo ya mahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, birye inyama ziwe, bimutongoza umuriro. Hazogera igihe rero bano bami 10 batangure kubaza uyu maraya bati kusoma Bibiliya kandi tubyihaniza, kusenga kandi Imana tutayishaka. Kuko hazogera igihe aba bami 10 basore itangazo rivuga ngo nta Bibiliya, nta gusenga, nta kuvuga Yesu, nta gukizwa, nta kwihana. Umuntu azovuga ubutumwa bazomufata, umuntu azobwira uyu muntu ati ni wihane bazomufata. Ibyo rero binyuranye n'abasenzi. Ntushobora gufatanya n'aba bami 10 ngongere ngo wifatanye na Kristo. Ntushobora kwifatanya na maraya ngongere ngo wifatanye na Kristo. Bazofata rero iyo ngingo, kuko uyu maraya umwanya umwe arahenda abantu ngo ni umukristo. Abantu benshi bazi ko uyu maraya ngo ari umukristo, ariko ntabwo ari umukristo. Uyu maraya ni indyarya, ni umubeshi. Rero hazogera igihe abami 10 bamubaze bati kuki wabeshe, ugomba ubesha, ubandanye ubesha. Ati rero ibyawe birashitse ku kanyuma, murya amashikanwa, murya ibigira 10, ntaco muha leta muriko murayiba, muriba abanyagihugu, muriba abantu, mwiyerekana yuko muhambaye, ariko kandi byanyu biriko biragaragara yuko muriko murabesha, muriko muratuzana muri izina rya Yesu, kandi natwe tutarishaka, kandi murivuga kandi mutanakijijwe, mutarezwa, ntabwo muri ab'Imana, kuko amazina yanyu ntiyanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu mugore bazomubaza bati ni kuki witwa kuri umukristo ariko amazina yawe atanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Aba bami 10 bazomubaza bati ni kubera iki uri kurahenda abantu, ugahenda Imana, uri kuriyovya, wihenda, wizimiza. Kugeza ubu rero amasengero yawe turayatwika, turayaturira, turayasanzaza, turayamena, turayahomvagura. Ibyo bintu rero bizoba nkuko Yesu nawe yabivuze, ata ntihazosigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Ndagira ngo mbabwire ukuntu maraya azotongoka, ni nka kujya Yerusalemu yatongotse. Muri ico gihe rero abasoda b'Iroma baraza baratwika urusengero rw'i Yerusalemu, baragwimba, baraturira, baruheza, barusenya kugeza na bugingo n'ubu. Uko niko idini
ry'abayuda ryarimbutse rirahera. Ibimenyetso byerekana ugaruka kwa Yesu byatanguranye n'isenywa rya Yerusalemu, kandi hajya yarasenyutse nubwo abantu benshi bibaza ngo baracari bazima, ariko Yerusalemu yarasenyutse. Yerusalemu yarasenyutse bene data. Ibimenyetso by'ugaruka kwa Yesu byaramaze guseruka, byarashitse, byarasohoye. Yerusalemu yarasenyutse. Yesu yarabivuze yuko hatazosigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. None hano Yohana nawe aravuze ati, aya madini y'ikinyoma nayo nyene azosenyagurika, azohombagurika, azoturirwa, azotongozwa umuriro, bazoyashira ku muriro, bayaturire. Ndagira ngo mbabwire ko gutongoka kw'aya madini kuzoba gukomeye, kubera yuko igihe Yesu yavuga bijya byo gusenya Yerusalemu, yavuze ngo nta buye na rimwe rizosigara rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Baraturira. Iyo yari imvugo ya gihanuzi Yesu yararimo arasobanura. None hano Yohana nawe yaradomyeko avuga yuko uyu mugore maraya bazomutongoza umuriro. Nimwumve mutega amatwi bene data, abantu mushigikiye amadini, hari umunsi bigiye gusohora, hari igihe bigiye gushika, igihe abami 10 bazokorakorana bagapanga inama babifatanije na antikristo wabo, bazoshinga basinye, maze aya madini bayasenye, bayatongoza umuriro. Umva twongere tuhasome. Yamahembe 10 wabonye na ca gikoko bizokwanka uwo maraya, bizomuzingazinga, bimukobe, birya inyama ziwe, bimutongoze umuriro. Ni ibintu bikomeye cyane. Ngo icambere bizomuzingazinga, kuzingazinga nk'ujya zinga ikigara. Bimukobe, bizomukoba nka kujya ibibandi, ababandi bakoba bahiga amafaranga mu muntu. Birya inyama ziwe, bisobanurwa nka kujya intare ikakagura intama canke impene, bizomurya inyama. Bimutongoza umuriro, bizomutongoza umuriro bwa bikoko. Ntibazoba babaye icitwa umuntu, ntibazoba babaye abakristo canke abasenga, kuko nta bakristo bazaba bakiriyo. Ntibazoba babaye na kimwe, bazotita batongora, baturira. Mwene data, niwumve ugiye kuba rero kuri aya madini. Nahawe kugira ngo uhitemwo hakiri kare, nahawe kugira ngo woye ukurikirana uriko buraherengetera, nahawe kugira ngo ntube nka ya nguha yumiye ku rusato rw'inka, barabaga hanyuma inguha yumirako, hanyuma urusato baranikira, inguha yumirako, hanyuma urusato rwumye, inguha naho yumirako. Bene data, abantu benshi barumiye muri ayo madini bazoba bameze nka wa mugani w'impongwa yumiye mu kigori, amaherezo kiruma, maze ciriraza, maze baratema, impongwa yumiramwo, ikigori kiruma, ibigori barahungurura, impongwa ijana n'ibindi guturirwa. Abantu benshi bagiye kuma. Umurongo wa 16 ratubwiriye ngo, kuko Imana yashize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye, no guhuza inama, no gushira ca gikoko ku ngoma yabo, kugezaho amajambo y'Imana azoshikira. N'Imana yabipanze, n'Imana yabiteguye, n'Imana yabipanze ko bizogenda gutyo, kugira ngo baje nyene wizigiye nibo bazokwiziguruka. Mwarizigiranye, ariko ibyari bigiye kurangira. Amadini yarizigiranye arashigikirana n'ubutegetsi bwa Satani, ariko amaherezo Satani ntinezererwa na gatoya. Abo bose amaherezo ishaka kubarimbura. Nimwihane, nimutumbere umwami Yesu Kristo, nimwakire Yesu bigishoboka. Imana rero yarashize mu mitima yabo kugira ngo ibyo byose bize birangire gutyo, nka kujyanye n'Imana yapanze ko abaroma aribo bazosenya abayuda. Niko Imana yapanze yuko uyu Antikristo ari wazosenya iri dini rya maraya. N'Imana yabipanze. Umurongo wa 18 turangirije ko ravuga ngo, umugore wabonye niwe ca gisagara gihambaye kiganza abami bo mw'isi. Bene data,
Imana ibahezagire kuri ubusobanuro. Umuntu wese yasobanuriwe natahure ashigwe mu mutima wiwe, maze ahitemwo bigishoboka yakire Yesu. Imana ihabwa icyubahiro ku bantu bose bakurikiranye n'amajambo. Yesu abahezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye ku bantu bose bakurikiranye izi nyigisho, ubahe mwami guhinduka, amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawo mwagazi w'intama. Yesu urakoze kubikoze, ndabigushimiye byose ndabisenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 81588 Yesu abahezagire cyane. Haleluya. Amen.